mu rukundo, mu bagenzi ndetse no mu muryango nta gaciro ufise, ariko ntuzi impamvu. Ukora ibyo ushoboye kugira ngo agaciro kawe kaduge, ariko kabandanye kamanuka. Waruzi impamvu nico wokora? Oya, reba, ubona ari iki? Ntaco ubona kubera yuko nacegereje kamera, ariko ubona ari iki? Ni telefone, kandi ifise agaciro. Yes, kubera yuko yegeye kure ya kamera. Ni nako nawe bimeze mugenzi. Iyo wegereye abantu bawe nta gaciro ugira, kubera yuko bama bakubona ni Elize, no kwa kanaka agibi akora ibi. Yes, nta gaciro ufise. Nimba aho ubaye abo bagenzi mugendana mu rukundo ubona ata gaciro ufise mu rukundo, nunume bakure y'umukunzi wawe ikingo runaka, uzogirirwa urukundo ndetse uzogirirwa agaciro. Nimba mu muryango wawe ubona ata gaciro uriko urahabwa, nurokire, genda kure y'umuryango wawe, kubera yuko niba kuvugisha kuri telefone bakumvura komeye, rimwe na rimwe ni waronka kantu kabarungikira, bazovuga ati wa umuhungu wacu, umukobwa wacu, umwana wacu, umugenzi wacu ari hariya aratuzirikanya. Uzogira agaciro ico gihe, uzogirirwa inkumbu, ndetse n'igihe bazokubona bazovuga ati wa Elize yaje, kanaka yaje, kubera yuko wabaye igihe kirekire haruhande ya kamera, haruhande yabo, niwagirirwa agaciro. Noneho ubu wararukiye, ufise agaciro kubera yuko uri kure yabo, kubera yuko baragukumbuye. Rero ndabashimire, ndabakengurukire. Woba uri mushasha uza kuri channel, ariko kandi ukayivuga ati sinokora like, sinokora s'abonner, sinokora commentaire, bikore uyu munsi. Nutuntu tutagusaba amasegonde 30. Ndabashimire, ndabakengurukire. Gumana nanje kubera yuko ndabazirikana. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.